Kaze kw'ihuro ryanyu Kabaza Web TV. Uyu munsi ku munsi wa gatandatu mu gitondo muri kumwe nanje nko musanzwe mubimenyereye, nanje nkaba nitwa Irere uri nkuru. Ihuro ryanyu rero uyu munsi rizindukiye ku kibazo kimwe gusa, ariko rero ico kibazo kivyara ibindi bibazo bitari bike. Ico kibazo naco nico kumenya mbega abarundi baba mu mahanga bashobora guterera umuganda mu bijanye n'iterambere ry'igihugu cabibarutse arico Uburundi. Abashakashatsi benshi kw'isi bavuga yuko abanyagihugu bo muri Afrika bavuye muri Afrika bakaja kuba mu bindi bihugu vyo hanze bashobora gusubira muri Afrika mu bihugu baje bavamwo bakagenda guterera umuganda mu bijanye n'iterambere ry'ibihugu baje bavamwo canke bagiye bavamwo. Aha rero turiko turaba ku ruhande rw'u Burundi. Mbega mu Burundi ivyo birashoboka? Abarundi bo baravuye mu Burundi baja mu bindi bihugu vyo hanze, mbega barashobora guterera umuganda mu bijanye n'iterambere ry'igihugu c'u Burundi? Hariho rero imigwi ibiri ishobora kwishura kuri ico kibazo. Umugwi umwe ukavuga uti ego birashoboka yuko abarundi baba mu mahanga bashobora guterera mu bijanye n'iterambere ry'igihugu cabo, ariko rero hariho n'undi mugwi ushobora kuvuga uti oya, ivyo ntibishoboka. Ku mugwi rero ushobora kuvuga uti ego ivyo birashoboka, hariho ibibazo bimwe bimwe bishobora kubazwa. Ikibazo ca mbere nico kumenya mbega hokorwa iki kugira ngo ku ruhande rwa leta abo banyagihugu b'abarundi basohotse bashobore gusubira mu Burundi bateze imbere igihugu mu bisata ibi canke biriya by'ubuzima bw'igihugu. Aha rero tuvuze ivyokorwa ku ruhande rw'igihugu ntituvuga gusa ku bijanye na leta, tuvuga mbere no ku bijanye n'abanyagihugu basanzwe baba mu Burundi, kuko ku ruhande rwa leta hariho ibintu vyinshi, amategeko menshi, ingingo nyinshi leta ishobora gufata kugira ngo yorohereze abarundi bipfuza kuja guterera mu muganda w'iterambere mu Burundi. Ku ruhande rw'abanyagihugu naho hariho ibyokorwa byinshi, ariko dufashe rero nk'akarorero ku bijanye n'ibintu vy'imico. Murazi neza yuko abarundi basohotse igihugu bagiye barafata imico y'ikirundi ugasanga bayivanze n'imico yaho basanzwe baba. Ivyo rero birashobora kuba intambamyi mu gihe basubiye mu gihugu kuja gukora ibijanye n'iterambere canke kubayo bisanzwe. None abo banyagihugu bari mu Burundi canke abarundi basanzwe bari mu gihugu c'u Burundi bokora iki kugira ngo uwo mubano hagati yabo hamwe n'abazoza canke aboza bava hanze y'u Burundi uzoshobora kuba ari umubano mwiza wotuma canke wokworohereza iterambere mu gihugu? Hokorwa iki kandi ku ruhande rw'abarundi bari mu mahanga? Bobo bokora iki kugira ngo baje guteza imbere igihugu cabibarutse? Uretse ico kibazo sagaseseshwa rumuri, birashika yuko hoba hariho abarundi bamaze gutaha bahora baba hanze, ubu bariko barateza imbere Uburundi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Aha turashobora kuvuga nk'abari mu bisata bijanye n'ivy'ubuvuzi, eka hamwe n'ibindi bisata byo kudandaza, eka amahinguriro n'ibindi. Bobo ikibazo twobaza canke ibibazo twobaza nibi: mbega ingorane bakunda guhura nazo mu bikorwa vyabo byo guteza imbere ibyo bisata by'igihugu nizihe? Umuti bo bibaza kuri izo ngorane n'uyuhe? Ko bobo babishoboye baragenda barakora
babigenjeje gute, bashobora gutanga umuco ku bandi kugira ngo abiyumvira kuzoja guteza imbere Uburundi mu bisata ibi canke biriya bashobore kumva ibyo bakoze kugira ngo nabo nyene bagende bakore nk'uko bo bariko barakora. Izo ntambamyi rero nimba zihari zovaho gute? Ibyo ni ibibazo twobaza abo basanzwe bari mu gihugu bariko barakora, baje bava mu mahanga, bariko barateza imbere igihugu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Reka dufate akaruhuko gatoya gusa, tuce tugaruka tuvugane ku bijanye n'ibibazo twobaza uwundi mugwi nawo uvuga yuko bidashoboka yuko abarundi bari mu mahanga botaha bakaja guterera umuganda mu bijanye n'iterambere ry'igihugu cyabibarutse. Ego, turagarutse mu kindi gice cya kabiri cyo kumenya ico umugwi wundi uvuga uti ihibambewe ntibishoboka yuko abarundi bari mu mahanga boterera umuganda mu bijanye n'iterambere ry'igihugu cy'u Burundi. Abo tushobora kubabaza ibibazo nabo nyene bitari bike. Kenshi rero bobo bamwe muri bo bakunda kuvuga bati uravye kuva igihe abarundi batanguriye gusohoka igihugu si vuba, haciye hafi imyaka irenga 30 abarundi baguma basohoka, ariko abarundi bose basohoka ni bake basubira inyuma kuja guteza imbere igihugu. Bagaca bavuga yuko ari naco gituma mbere igihugu gisa nuko cagumye hahandi ataterambere riboneka rihari. Kuri bo rero dushobora kubaza duti mbega intambamyi nizihe zituma abo barundi badashobora kuja guterera umuganda mu bijanye n'iterambere ry'u Burundi? Mu gihe izo ntambamyi bazivuze, none bo bibaza yuko umuti woba ari uwuhe kugira ngo izo ntambamyi zive mu nzira? Kuri ubu mugwi naho nyene hariho uturerero murantunga bagiye gutanguza imigambi y'iterambere ariko barasubira inyuma. Hariho n'abandi bari batanguye iyo migambi bataragenda bakiri mu bihugu barimwo, batangura iyo migambi ariko irapfa kubera intambamyi izi canke ziriya. None icyatumye canke izo ntambamyi zatumye iyo migambi itabandanya nizihe? Inyishu bibaza kuri izo ntambamyi kugira ngo bashobore kubandanya iyo migambi y'iterambere y'igihugu, inyishu yoba ari iyihe? Hariho rero uwundi mugwi nawo akaba ariwo n'umugwi wa nyuma, n'umugwi w'abafise imigambi ariko batarigera biyumvira kwishira mu ngiro kuko babona yuko hariho intambamyi. Abo barundi rero bari mu mahanga bashobora kuba bafise ivyiyumviro by'umugambi utomoye bafise bashobora kuja gukorera mu Burundi, ariko bakaba babona intambamyi bigatuma badatangura gutera n'intambwe ya mbere yo kugira ngo bashire uwo mugambi wabo mu ngiro. None abo barundi bashobora kuvuga yuko intambamyi babona ku migambi bafise nizihe? Inyishu bo bibaza kuri izo ntambamyi ni izihe? Aha rero tukabamenyesha ko muri uku kwezi k'umunani tugiye gutangura tuzoza turumviriza ivyiyumviro bya bamwe n'abandi, abari mu gihugu canke abari hanze y'igihugu, ku bijanye n'iki kibazo cyo kumenya nimba abarundi bari mu mahanga bashobora guterera umuganda ku bijanye n'iterambere ry'igihugu.
tugasaba rero yuko abafise icyo bashobora guterera bashobora kutwandikira kuri email yacu mubona. Abadashoboye kutwandikira kuri email bashoboye kutwandikira kuri WhatsApp canke kuduhamagara, bashobora gukoresha inimero zacu mubona ngaho za WhatsApp, zikaba kandi ari nazo dukoresha mu gihe umuntu atokoresha WhatsApp ashaka guhamagara bisanzwe. Tukashaka rero kusaba abifuza yuko togiranira ibiganiro nabo kubijanye n'ico kibazo ko bobitumenyesha kugira ngo tuze tubafate amajwi canke amasanamu mu gihe bazoba babikeneye aho bari hose. Tugasaba cyane cyane ubwa mbere abari mu Burundi bahora baba mu mahanga batashe bagiye gukora ibikorwa by'iterambere mu Burundi ko bo dutera kamo bakatubwira ibyo bariko barakora, ibyo bamaze gushikako, eka hamwe n'intambamyi bagiye barahura nazo, n'izo ntambamyi nyene bakibandanya bahura nazo, n'ibyo bibaza yuko byoba ari umuti wo kugira ngo izo ntambamyi zishobore kuvaho. Uwundi mugwi wa kabiri twokwifuza cyane kuganira nawo ni umugwi w'abarundi woba waratanguye imigambi yawo haba mu bihugu barimo canke mu Burundi, ariko kubera imvo izi canke ziriya baca barahagarika iyo migambi yabo. Tugashaka kumenya kuri bo icatumye imigambi yabo ihagarara, izo ntambamyi zoba ari izihe. Tubaze kandi ico bo biyumvira coba ari inyishu ku ntambamyi bagiye barahura nazo. Umugwi wa gatatu nawo nyene twifuza kuganira nawo ni umugwi wabo barundi bari mu mahanga biyumvira imigambi bafise canke basaza bafise imigambi itomoye, ariko bakibaza bati mbega intambamyi iyi niyi ko mbona ikiri mu nzira, umugambi wanje ubona wogenda gute? Abo nabo nyene turifuza kuganira nabo bakatubwira imigambi bafise hamwe n'intambamyi babona zituma badashobora mbere no gutangura gushira iyo migambi yabo mu ngiro. Umugwi wa nyuma rero ni umugwi w'abarundi basanzwe bari mu Burundi. Abo nabo tubasaba yuko abifuza yuko boterera ivyiyumviro vyabo bakatubwira ico bibaza abarundi bari mu mahanga bokora kugira ngo baterere muganda w'iterambere y'igihugu cabibarutse. Hanyuma nabo nyene badushikirize ivyo bibaza yuko zoba ari intambamyi, eka mbere bongere batubwire n'inyishu kuri izo ntambamyi bo baba babona abo barundi bari mu mahanga bohava bagira mu gihe bagiye gukora iyo migambi y'iterambere. Abatwandikira rero muze mutwandikire mukoresheje akajambo akadirisha tembere Burundi, aho mukazotwandikira kuri Twitter hamwe no kuri Facebook. Ariko abakeneye ko tugiranira ibiganiro canke dufata ivyiyumviro vyabo mu majwi canke mu masanamu, bobo bashobora kutwandikira bakoresheje email canke baturungika ubutumwa kuri Facebook canke kuri Twitter, eka mbere no kuri WhatsApp, eka bashatse bakanahamagara kuri WhatsApp canke ku nimero zacu zisanzwe. Ku musi w'ejo rero kuwa Mungu naho tuzoganira ku bintu byaranze canke amakuru yagiye araranga iyi ndwi tugiye kurangiza. Mukaba muzi neza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Petero Nkurunziza yasohotse igihugu agiye muri Tanzania ubwa mbere kuvaho habaye ukwegerageza gutembagaza ubutegetsi itariki 13 mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2015. Mukumva yuko hari haciye imyaka ibiri adasohoka igihugu. None mwibaza by'ukuri ico cari kimutwaye mu gihugu ca Tanzania
ni ikihe, ibindi muvuga ku bijyanye n'urwo rugendo rwiwe ni ibihe. Hariho rero n'ayandi makuru yaranze iyi ndwi ajyanye n'umugwi w'abanyeshuri murantunga, umugwi w'ugwaruka rw'abarundi rwaje hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruje mu bintu bijyanye n'amahiganwa, ariko ubwo gwaruka rwaciye runyika rurazimira. N'ubu igipolisi cyo muri leta ya Washington DC murantunga muri district ya Washington ruracabarondera, bikavugwa yuko bamwe muri bo babonetse bariko barajabuka urubibe baja muri Canada. Ibyo navyo nyene byaravuzwe ko byinshi, mbega namwe mu bivuga kwiki. Hariho rero iyindi nkuru yavuzwe cyane, ni inkuru ijanye n'umugwi w'abashinga amateka ba mizero y'abarundi. Uwo mugwi kuva utangura gukora ntiwigeze usohoka mu manama y'inama nshinga amateka, ariko warasohotse muri iyi ndwi mu nama yari itumiwemwo umushikiranganji w'intore yo hagati murantunga. Ibyo rero ni ibintu byatangaje benshi, kandi abantu benshi baragize ico babivuzeko. None mwebwe namwe muvyumvira kwiki, mbega byoba byari byiza canke byoba byari bibi? Muraduterera rero ivyumviro vyanyu kuri uwo munsi wa Mungu kubijanye n'ibyo mwebwe mwabonye byaranze iyi ndwi. Kubatazoshobora rero kuduhamagara kuri WhatsApp canke ku nimero zacu zisanzwe, bakazokoresha Twitter na Facebook, baze bakoreshe akadirisha iyi ndwi mu Burundi. Nuko rero nshuti namwe bagenzi mwamye muteramana natwe kuri ihuriro ryanyu Ukabaza Web TV, turabashimiye kandi turizera yuko tuzoba turi kumwe namwe ku munsi w'ejo kuva isaha 9 gushika isaha 9 n'igice amasaha y'i Bujumbura. Murakoze.